aha rero umuntu wese yakoze muri OBR akabiheba ngo azi kugiye kucika umudeklara nivyo vyuzuye bose n'abadeklara ubu ni imyaka 5 ademissionye kugira garuke mu mwuga kugira bya bindi byose yari yarasize yugaye azogaruka byaramaze tumaze kubidebloka. Tugiye mu rubanza tukisanga imbere ya wa muntu twakoresheje abaza amategeko abazi n'utuntu twese yasize yugaye uyo n'umutsinda nko muyibanki y'isi yose warakozeyo ubu ufise imyaka 3-4 udasubira gukora muri projet yiwabo ukorera mugabo iyo amareta canke ikindi kintu kuko babazi ko ari ibindi byinshi cyane ushobora kudevola comme des secrets. Aha rero umuntu wese yakoze muri OBR akabiheba ngo azi kugiye kucika umudeklara nivyo vyuzuye bose n'abadeklara ubu ni imyaka 5 ademissionye kugira garuke mu mwuga kugira bya bindi byose yari yarasize yugaye azogaruka byaramaze tumaze kubidebloka. L'article 276 il prévoit yuko umuntu ashikanye chiffre d'affaires ya 25 millions directement cyo basujetiye à la TVA. Uno musa bari asujetiye à la TVA ari 100 millions nabo bacha bagerageza bashitse kuri 999,99 akacha heba gukoresha iyo facture yo societe akacha akoresha facture y'undi muntu. Ubu rero twagabanije yuko umuntu wese ashikanye 25 millions ari asujetiye à la TVA mu cyamo vuga ati azoronka kaya machine gute turiko turagerageza gushaho ubuhinga abantu bazokoresha bakoresha telefone mugakoresha kuko bana bacha bitwaza ko kaya machine karazimbye oya turi kukivini baza ko vuba tuzogashiraho hanyuma fixa kandi lo c'est d'assujetti seulement par option kuvuga yuko ça c'est optionnel c'est pas obligatoire. Umuntu ashikanye 5 millions akavyifuza arashobora kuba assujetti à la TVA. Twayishizemo kubera iki hari abantu bose ni bari motivé par ni bafise mauvaise foi hari abifuza gukorera mu mucyo kuba ka machine niyo manoro nibaza ko no abantu baba contribuable mu bihugu nk'ibi by'iwacu bivuye mu ntambara niki kandi ubona ko byifuza guhindura ufise intérêt yo gukorera mu mucyo gusumba ubandanya winyegeza kuko uko turondera guhinduka niko turondera kugenda kurondera ibyo wakoze mu nyuma. Rero ni byiza yuko ukorera mu mucyo bya bindi byose wanyegeje kijya gihe uzibira aho abantu bazoza gutorera inyishu hadi naraje kuko no mu bucamanza iyo wemeye ikosa igihano kiragabanuka. L'article 277 il instaure la délivrance de la carte ya fièvre jaune na laisser passer à la frontière du Burundi par les services habilités. Hari kibazo nk'izari za Muyinga na hehe abantu basohoka bakagenda Tanzania bakabakubita ko yabataronsa. Twasavye yuko pour le laisser passer le paiement yo cibera ku makonti ya OBR iri hariya n'amakonti ya transit ayugure mu mabanki commercial ari ku mipaka pour la carte ya fièvre jaune kuko bose barinda kumanuka ibujumbura kandi baci bakoresha ama fièvre jaune ya pirate. Twaragiye kikobero dusanga muri Tanzania bafise ahantu babirunda tabaro nimona ko muteyisoni raba makarti ya fièvre jaune ya pirate. En plus rero iyo bagiye ari gukora bagenda badafise ibipapuro bakaca babakubita bakabatara n'amafaranga bakoreye yose batayaronse. Twavuze rero byo bavyiza yuko samara menshi bizogera impact ya 264 millions mugabo bidupermeta kurapprocha les services abakontribuable bacu no kubakingira na main d'œuvre yacu kwikingira mu gihe bagiye gukora hanze kuko na ma exigence muri bijya bihugu. Ayo niyo novuga amamezire mashasha nandi yagera hinyanyugwa mu bijanye n'amarosete hanyuma mu bijanye no kumwene amafaranga ya leta azotunganywa azokoreshwa naho nyine turashya amamezire atuma tugira une gestion efficace et efficiente ya ma dépenses publiques. Hariyo ayabaye ayahinyanywe hamwe n'ayandi yagize mashasha. Iya mbere ni article 23. Article 23 iraha ububasha umushikiranganje uko turi 13
canke responsable wa institution constitutionnelle. Institution constitutionnelle ni 11, présidence, Sénat, Parlement, primature, izi zose niko ari 11, Cour des comptes, Cour suprême n'izindi. Barahawe muri iryo teko rishasha la compétence yo kwangaja bonyene no kulikida no coordonansa amafaranga ari muri budget ari alloué ku ma programme na exécution ma programme na ma dotation bafisi. Ibi ni kugira dushire mu ngiro kimwe cha déconcentration ya ordonnancement au niveau central kugira muri finance tworoherwe kuko ibindi byose ni ministre wa finance yategerezwa kubijamwo. Ibyo ni kugira tujye en conformité ya disposition ya article 49 ya loi organique relative aux finances publiques yo muri 2022. Kuvuga yuko buko bacitse les ordonnateurs nabo nyene kujya ministre wa finance ahora ari ordonnateur. L'article 33 il instaura yuko devis yose ijanye no gukora imiduga entretien na réparation itegerezwa guca ku expert agera contre expertise technique kugira turabe ubukira muntu wese facture d'office ya entretien mu gisoda zingana gutya mu gipolisi zingana gutya muri santé imbere yuko bakoresha imodoka devi bayiguhaye ko zavuye mu bantu batatu canke bangahe itegerezwa guca ku expert independent akatubwira ati iyi pompa o bashizemo igiciro nico canke kiragabanutse ni wa valide en dernier lieu. Comme bavuga yuko l'expérience est aux autres muri présidence niko bigenda uzana zitatu ikacica ku expert independent ariyo bagira ubwoba twatanze yuko baza ari benshi ubu akavalida bakorera hajya haruguru ya obere sikure ni wa valida imbere ko il faut pas que de constate tout simplement batumeta devant les faits accomplis. Uyumvira ko bazoca bagiye igiturire nabandi bahora bakijya nibagabanya tubizo ko twabona yuko birazana karusho no baha karorero imodoka ngiramo nashitse banzanira facture naringize accident gatoyi 114 millions niyo societe bahora batwaramo tutwaye kuri uyo muntu twayekoresheje kuri 18 millions bazanye devia 30 millions tutwaye kuri uyo muntu twayekoresheje kuri miliyoni 18 kandi nahakana acha bikora. Rero ko tubiko biragenda neza reka tubigerageze nabo nyene kujya ba comptable ba presta yuko hagize ikiba bazofungwa nabo nyene amategeko abagenga zoja mugabo bariho kandi barakora no munsi baradufasha. Rero iyo exigence ya compte expertise technique préalable comme devis par un expert indépendant izo do permettre ku rationaliser ibi bintu vy'ama entretien na ma réparation kuko twobereka amafaranga bitwara birateye ubwoba tutavuze bimwe byo kugira ama vidange ugira vidange mugabo ukabona imodoka ipfuye après ni kuvuga ko ama vidange ataba yabaye réellement. Ibi ni ibintu bidutwara amafaranga menshi cyane ni ibintu by'impinduka mbaye ndasaba ubufasha bwanyu nk'abatuwe n'abene gihugu mutubera aba porte parole iko nibyo biza kuvugwa hanze n'ibindi tuko turabivuga mugabo biza kuvugwa handi biza kuza muri sens contraire ya objectif turiko turabiza. Je ndabizi ko abarundi biratworohera cyane kuza kuremera rezo mu. L'article 35 il a prévoyé que les opérations de régularisation de rémunération, indemnité et autres droits des agents publics relèvent du ministère de la fonction publique. Il est prévu et exécuté après contrôle et visa préalable du ministère en charge des finances. Vous avez vu que nous avons subi naka uyo muntu twaramuharuriye nabi tugiye tumuregularize ukacibona bakuzana ibintu atana kimwe twigeze tumenya. Twageze discussion muri conseil bavuga ati ibintu bizoteba mugabo chaque ministère uno munsi irafise uco twita umucontable public. Umucontable public ni wa visa dans chaque ministère ni waraba ko ivyo bazanye bikwije ibyangombwa or n'umuntu wo muri finance. Iyo tuvuze finance sikuvuga ngo bakabaze muri building yiwacu oya uyo mu comptable public no mu makomine bazoba bahari niwe akurikirana amafaranga ku makonti kandi akakurikirana yuko
n'ivyo bazanye, kuko il faut que de sépare le rôle yuko ubuni ordonnance en même temps kandi ari waza kugira likida aza kugira paiement, kuko mu comptable niyo rôle yiyo aza kuverifier yuko la dépense bakuye hariya ikwije vyangombwa. Ico rero nico twabikoze kugira amaregulation tugabanya y'amafaranga tutazi yari karaja. Iyo rero l'article proposé il renforce la transparence et la discipline budgétaire dans la gestion des rémunérations et droits des agents publics et relève du ministère de la fonction publique. Ils sont au nombre de 102 000 fonctionnaires. Il y a un instrument juridique qui garantit que les régularisations et rémunérations et droits des agents publics soient effectués de manière transparente. L'article 51, toujours ma dépense, il autorise les ministres à faire le ministère à faire des recrutements au titre de la gestion budgétaire 26-27 avec une liste exhaustive des institutions qui auront la même prérogative pour permettre la mise en œuvre effective et à réformer. Les réformes, il faut que nous recrutons abakozi benshi. Comme tu as dit que bizoba analyser muri conseil des ministres, il faut que les institutions concernées zitanga la liste ya ma institution kene kurokita, itanga même les effectifs, itanga na ma profil y'abantu bakeneye kuba recruter, kugira turabe ko abo bantu tabafisa handi tushaka kuba deployer. Iki ni kugira dushoye gupermettre la mise en œuvre des réformes relatives à la déconcentration de l'ordonnancement et des services publics dans le cadre de découpage administratif. Kuko hazogira igihe budget programme ni yakunda n'amafaranga y'imishahara tu ya déconcentra au niveau provincial, au niveau de direction. Ni twame tout dépenda ya ministère de la fonction publique ngahi Bujumbura. Kubera ico rero les ministères et institutions constitutionnelles sont désormais autorisés à recruter pour la mise en œuvre des réformes de la déconcentration dans le cadre de la découpage administratif. Les postes qui sont restés vacants depuis longtemps sont réputés non indispensables. Ça c'est très important. Ahantu bataramplacé 5 ans, 6 ans, bakabandanya bakora. C'est pas le moment yo kuza kumuremplacer ubu no kuvuga ko uyu muntu atarakenewe. Ndagisubiremo neza. Une institution qui n'a pas effectué le remplacement pendant 5 ans, nica iprofita iyi brèche ngo ikimuremplacer. Uyu muntu namba atabaye remplacer ikabandanya ikora. No kuvuga yuko il n'était pas indispensable. On a limité ça pour l'exercice zibiri si je me nebuka neza ivyo twashizemo mu itegeko. L'article 57 il a prévoyé que les hauts cadres de l'État, no kuvuga les secrétaires permanents, les assistants des ministres, les secrétaires exécutifs, les directeurs généraux ainsi que les membres des institutions constitutionnelles de rang équivalent à ces derniers ne peuvent être dotés qu'un seul véhicule de type pick-up 4x4 pour l'exercice de leurs fonctions. Kubw'ivyo na marché nimwe de fourniture iyo type tuvuze iri mu catégorie ya faire promenade des établissements publics à caractère administratif. Ni kuvuga ko twavuye mu ba SP tugiye mu za onatere za régie des eaux zande ainsi de suite, abantu bose bari kuri yo rang no naya ama EPA à caractère administratif social ou indiciaire nama administration personnalisée ama EP niziri autorisé yuko bagura imodoka irenza 350 millions, toutes taxes comprises, exception faite ma véhicule protocolaire. Iyo mvuze protocolaire hari abantu bafise ivyubahiro byabo amategeko abarekurira. Uno munsi dufise ikibazo yuko umudeje quelque part yaguze V8 ubundi akabatenda naka yarayiguze reka ndayigure. Oro turi muri gestion efficace y'amafaranga. No kuvuga rero iyi 350 twayikuye he nuko ibintu byose yari kuri 180 millions muga tuguma tubona bataronka 180 millions twaje tuduza kuri 350 mugabo nta numwe ni kugira tukuremo des classes bose n'abadeje bategezwa kuba traité de la même façon. Hamanitse ikintu cyo kuduza kuri 350 millions niko twabonye benshi nibashiye kugura imiduga no mwaka kubera 180 millions baronka uba fournisseur miduga.
mu minyanyuro batanze bagakoreye nanse kubavugira ibintu nagumye mu by'iwanje urumva sinze kuvuga iby'abandi. Article 63 nayo ya prévoya nayo nyinshi la prévoya que les dotations destinées aux imprévus sont inscrites au budget du ministère en charge des finances et ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel pour faire face à des besoins urgents non prévisibles lors de l'élaboration du budget. Comme arabonye budget muri raporo twatanze hariho ibintu byinshi byagiye muri imprévu itari imprévu, natwebwe muri finance biradufasha kuko ucyo usanga ata abantu baza kutugora kenshi ngo dukure kuri ligne pour mission à l'étranger cyangwa ikindi kintu, ni ikintu gikora ari gifite caractère imprévisible kandi biza bituma tugira twasubira la discipline budgétaire no gukoresha de façon abusive ayo mafaranga kuko ari usanga akoreshwa mu bintu bidakenewe. Kandi iyo mesure visa à mieux contrôler et rationaliser l'utilisation des devises pendant les missions officielles à l'étranger kuko bose baraheza amahera yabo kagira ngo ni muduhe kuri imprévu. Nyene teka ibyo nivyo binini twafashe ku kote ya budget naho kubijanye n'ama mesure. Aha rero nashaka njinja ku gice cya gatatu kivuga rero ni ingene amafaranga les grandes allocations twashize muri ino neguro y'ibwirizwa kuno mwaka w'amafaranga 2026 ushira 2027 ku ma resources y'igihugu. Aha turavuga ducisha ku mayange ministere kanaka yaronse amafaranga ngana gute twayashize ku bisata bingana gute mugabira za kunganirwa n'ivyavuye muri commission. Kuri ministere ya intérieur yaronse amafaranga angana na 352 miliyari. Ivyo twashimikiye ko bitwara amahera menshi aha novuga icambere tudakonsideye ivy'imfungurwa z'abapolisi n'iki ivyo nibikeneye ko tubivuga ngaha. Ibindi byatwaye amafaranga nibijanye no kuriha ama prestation médicale y'abapolisi pour 5 miliyari, participation ya makomine muri banke BDF na bije byatwaye miliyari 8.4, muri BDF 4,2 miliyari, muri bije 4,2 miliyari. Nakuvuga ko muri bije ikomine yose muri no mwaka yaterereye imiliyoni 100 fois 42 ça fait 4,2 miliyari. No muri BDF uko nyene nukuvuga bariko baraduza imitahe yabo ko murazi yuko 85% y'imitahe muri BDF na bije igizwe na les 42 communes rectifisemo 15% gusa. Kugura ma engins équipements spéciaux pour la protection sociale et la protection civile naho nyene barashizemo 5,1 miliyari kuko ibi by'amasoko asha ainsi de suite il faut ko bagura ibizimyamoto n'ibiki byose. Kurehabilita bâtiment de l'État izoja mu ministère intérieur. Ministère intérieur yose igira yimuke hajya hakorera iraze igitega bariko barayisubiramo bose bazoca bo mukira igitega hajya ari iraze twabonge 1,5 miliyari kujya kurationaliza amazu ya leta. Turiko turaba twidentify amazu ya leta hari tukaca turaba mwe tuyarehabilita ama structure ya leta kaca yimukirayo. Ivyo bizodukiza amahera arenga miliyoni 60 twariha ku kwezi muri zinyanzo zipanzwe muri 10. Numva usohoye 1 miliyari ukacukiza amahera ngana gutyo ni igikorwa cyiza. C'est dans l'optique yo rationaliser le patrimoine de l'État. Construire ariyo muri aridi wagiye mu kubaka ex ENAPO, construire un bâtiment évolutif ni même avuganye n'iteka bya progressif. Bazotangura kubaka ibatima izojamo de service de la PNB na hajya hari ex ENAPO pour un montant de milliards baronka 1 milliard. Harimo kubaka hangare pour logistique ya PNB cyane cyane ga kuri PCR 1,6 milliard. Harimo no poursuivre la construction ya commune Butaganzwa pour 3 milliards yaratanguye irabandanya kuko niyo yonyene mu makomine yose uko ari 40 itarifise aho ikorera hajyamo ama département 11 sino handi bari bafise ibyo bubatse ainsi de suite. Construire le bureau communal ya Matongo pour un montant 1 milliard. Construire un bureau provincial ya Buhumuza. Hasi construire tuko leta iri kwiraterera abavukanara bo muri Buhumuza batangiye kubaka ijya province pour 1 milliard. Ni contribution ya leta yongereje kayo bari kuratanga
hama na Gitega mwarabonye yuko batanguye muri no bije yayo baronse hariho 1 miliyard yandi bazoronka kuri bije ikurikira. Aho ni kuri ministeri ya y'intwaro yo hagati mu gihugu. Tutavuze ko nayandi yagiye mu bintu bidakeneye ko twoshira ngaha. Ku bushikiranganje bw'imigenderanire ifise bije ya 130 miliyari ni gice kimwe. Icambere nuko tubandanya 14 miliyari yashyize muri by'ama contribution muri EAC. Murazi uheruka ko hari baye ikibazo kijanye n'ama contribution ajya twari kuri miliyoni 10 na zingahe z'amadolari, no muri no bije twaratangiye kuriha kugira za 2 n'abaduhaye nituze tuba twagize twashyizemo miliyari 14 hanyuma kubaka chancellerie y'iwacu na residence ya chef de mission i Dodoma i Tanzania. Twari twatangiye turubaka ahakorera na clôture si niribuka neza. Ubu ni miliyari 6 zishizweho kugira icyo gikorwa kibandanye. Ikindi twashyize ko amafaranga ni kijanye no kugura inzu ambassade yacu Pretoria ikoreramo. Mugabo ni achat progressif ya chancellerie, résidence na chef de mission n'ama appartement ba diplomates na appartement y'umu secrétaire administratif pour un montant de 4 miliyari. No kuvuga ivyo bihugu biratanga ama avantage ukagura ukagenda uri habukiye buke kuko yandi twara dutanga nyene n'ugupanga amara yo gupanga niyo bazokoresha kugenda barariha kuko birahindura isura y'igihugu. Hariho 1 miliyari 500 millions twushize mu kufata mu kwasira la participation y'abadelege bacu mu mission officielle muri communauté est africaine 1,5 miliyari no kuorganiza ibi bijanye na ZERECAF amakoloke azoba na cyane cyane ko yatutwara son excellence ariwe president exercice wa Union africaine ariyo 1,7 miliyari yashizweho. Harimo kubandanya kuriha ama contribution muri Union interuniversitaire pour 1,2 miliyari no kuriha ama contribution statutaire mu organisation internationale pour 11 miliyari. Kubijanye na ministeri ya defense yani ko ndazivuga ko zipanze ifise 676 miliyari ifise apari bindi nakeneye kuvugira ngaha nuko bashaka kubaka un immeuble à 2 niveaux pour la faculté des sciences de l'éducation physique et des sports muri SCAM pour 1,1 milliard. Parachever les rectifications, il y a 210e brigade Kukamahoro pour un montant de 1,8 milliard. Kwakirisa de nouveaux véhicules à FDNB 11 milliards. Kwakirisa les équipements pour la modernisation, il y a BMA pour un montant de 5,5 milliards. Kubaka 2 centres de formation des réservistes dans 2 provinces pour un montant de 1 milliard dans le cadre de l'IMF d'Afrad. Construire un bloc de commandement, dans 2 blocs de logement, dans 2 blocs sanitaires, pour le 312e bataillon d'infanterie à Mugano en commune Butihinda pour un montant de 1,9 milliard. Quoi c'est les soins de santé Zabasirikare pour 10 milliards. Quoi les soins de santé médicaments pour personnes handicapées 4,5 milliards. Quoi ça les équipements collectifs militaires. Les équipements collectifs n'a rien à voir les Indiens pour 3,8 milliards. Pour le ministère des Finances, il fait un budget à 3 milliards 3,033 milliards. Ni muche mwiyumvira ngo ni menshi finance yatwaye harimo ibihumbi 2,000 birenga byo gusubiza amadeni remboursement de la dette interne na principale kuko cyo gisohotse bamwe bafite amashyirahamwe igenga bacava ngo finance ngo yikunda yatwaye amara menshi. Oya, finance iri imizigo yavuye mu yandi ministeri. Bijya byose gusinya vy'amakoro muri agriculture muri santé bacha babitwara muri service ya dette atakira bikiye nga mwaduhaye uruhushya rwa bihiriki cyatubiroma. Donc ivyo bica bisaba yuko turiha amahera menshi ku buryo tweye ushaka gusanga dufite nka 500-600 miliyari ya budget atara menshi ayo kuriha amadeni gusa no ma contribution. Amadeni navuze ko turenze ibihumbi 2,000 birenga by'amadeni sinshobora kugaruka kuko c'est pas ni ibintu byamaze guhera ni engagement twafashe. Mugabo tuzoshiraho dukoranye na ministère ya intérieur na présidence kwa initiative yo mettre en place un système national d'identité numérique
pour un montant de 9,1 milliards. Les tests zaraheze kuri commune kuri zone imwe ubwo kugura ama equipement ko dushiye kugeneraliza mugani igikorwa dukorana ministère de l'intérieur en tant qu'agent d'administration territoriale na finance ibintu bya PPP hamwe na présidence kuko ni initiative ya nyine cyubahiro harimo 9,1 milliards. Iki cyo kudigitaliza les titres fonciers kirabandanya pour un montant de 8,1 milliards kugura ama equipement azo dupermettre gutanga ya titre sécurisé ahanagenda gitanga ku mucyo sibwa rupapuro abagiye kwiyandikisha oya namba ni urupapuro ruzoba rufite amanorme yose ya security kujya kwino tutashobora kuyigana ku buryo nitwagiye twakoresha mu mashini dushobora kumenya ati uyu muntu yaramaze batimbiwe aya menshi rero kugura ibikoresho bizokoreshwa hajya kuko itegeko riri ankuru rivuga yuko ugiye kuriha azoza gusaba titre foncier après 5 mois ni kugira turonke umwanya wo kwitegura kuronka ama equipement vyose. Hano birajyana rero nuko ugize bya digitalisation birakenera yuko uronka ahantu bika amadone bikeneye ko tugira data center y'iwacu iri integre amadone yose ariko ahantu hamwe muri iki kigo setike baramaze kubakaho izoja bica twashyizemo 9 miliyari bisaba yuko amadone yose aba centralisé kuko umuntu amadone yawe uyahaye access kundi muntu arashobora kuyakoresha ibyo yishakiye. Ibyo nibaza yuko ari muri iyo mbero. Ikindi kijyanye no interconnecta ministère ya finance n'ama ministère n'ama institution n'ama commune mu gukoresha ya plateforme dukoresha ya CGFI aha amafaranga asohokera kuko twifuza yuko n'amafaranga asohokera hariya tuyamenya mwe nangana tugiye tuyakurikirana. Hariyo n'iyindi twashize ko amafaranga izo dufasha kugira dushire mu ngiro ya ngingo yafashwe yuko tudakoresha amatelefone ku kazi ngo tuyakoreshe mu bintu bidakenewe cyangwa se ama connection yo ku kazi tuyakoresha mu kuraba twatwenza turaba ibintu bidakenewe. Ministère de Finance izogura plateforme izogira kandi mettre en place plateforme de contrôle de flux de trafic entrant et sortant ni kuvuga ku matelefone ku ma message ku ma video ku ma jeu ibi by'ama publicité kugira turabe ne dutoza amakuru kuri ibyo bintu bica en ligne. Nabonye abantu batabaye convaincu kugira turavuga n'ubwo dusuppose n'ujya muntu agira umukubito murabona ko misi yose atanguza publicité baramuha amahera est-ce que ya publicité toza ko amafaranga Google iraruma amafaranga none kubera ki YouTube umuntu ashikanye 100,000 vues bace bamuha amafaranga ni kuvuga plus bakuraba cyane plus ndashobora gucisha iwawe kugira amapublicité yiwawe arengana ni kuvuga ko rakriya amafaranga aciye kuri ibyo bintu. Ibyo bintu bikoresha ivyuma by'iwacu tutegerezwa ku entretenir misi yose hajya bica kwaje bavanga n'umuhura ni nakujya kwibarabara naguhaye umuhura kugicisha ko ibintu by'iwawe mugabe ivyuma n'ivyasaza nigihoza kubisubiriza bisaba yuko nawe uterera kubwiyo muhura tukoresha kugibarabara tubisubire ubu rero ayo tuzoburyo vyuma tukore na OB n'abahinga kugira aba bantu bose bakora utwo tuntu dushobore gutoza ko amafaranga. Icyo ni cyambere. Icya kabiri nacyo ni ukugira tubuze n'abantu bakoresha bamuhora wa leta ku bintu bidakenewe kuko twariyumviye ni gute dushira mu ngiro ingingo yafashwe yuko telefone tuyifise ku kazi kuko uno munsi ikintu kigoye ni gute uhana umuntu ariko arakoresha telefone ku kazi na namwe itegeko rihari kuko itegeko ritegeza kuba rihari rifise caractères zitatu ivyo vy'autoriza les autorisations ivyo vy'interdisa hama n'ingene umuhana itegeko ritafise ibice bitatu niba ari kwiye uno munsi twarose itegeko yuko kizira gukoresha telefone na namwe biri bwamukunda ko turonye itegeko cyashiraho ubuhinga bwa none uyu muntu yajya kuri Facebook mu masaha y'akazi uyu muntu yajya kuri YouTube mu masaha y'akazi uyu muntu yajya mu bintu bidakenewe directement aya masysteme tugiye dushira acamuzibira na muha ko access kuko ni muri finance niko nakenera
internet nkoresha mu kugira ivy'amangagement mu kuriha abantu ugasanga abantu bari kuri YouTube bica bituma akazi katagenda neza hanyuma mugabo uco vyorosha amasaha ya pause ukugurura ushaka kuraba message yavuye muhira akayabona hanyuma uzokoresha connection internet yayiguze buyiwe nazoja kuri YouTube bidakenewe ibi bikoresho rero tuzobigura bizodutwara 6,6 miliyari kugira dushimwe mu bya security abinjira abasohoka kuko muri ma systeme yandi niko bakora ugira muri bank mondiale n'izindi barabuza umuntu ukoresha telefone oya mugabo urazi ko winjiye izo site zitazugagwa WhatsApp yica yugagwa nibaza yuko nariko nasigura igituma ya mafaranga ari menshi kuko tuzogura ibintu ama application tugura ibintu byinshi tuzogura ikindi kizodutwara amafaranga muri finance ni liberation y'amafaranga yo kubana ya gikuba cyo kubaka isoko ya Bujumbura kuko bisatu ibu tuvugana bariko barashaho inzego zose Conseil d'administration yarashizwe kwa lokita maison de surveillance ko mara amafaranga ari position tuwaza tugenda turindira capital kubandanya kubaka bureau de douane ya Kobero 3 miliyari kuba ariko barakora parking mugaye fo kubaka bureau de douane ibe ku ma standard irabandanya no kubandanya kubaka siège ya Obere ngaha pour 18 miliyari no kubandanya tugura machine à facturation électronique kuko à la fin de l'année twiye kutegeza gushika kuri 40,000 machines à facturation électronique ubu tugeze ku machine ibihumbi twaguze bitatu 5,000 13,000 ubu twakomanze izindi 13 5,000 zarashitse n'izindi ziko ziraza 8,000 tuba dufite muri 26,000 kuri bijiheze izo twarangiza tuba tugura izindi kugira tugire muri ya 40,000 twihaye kwihangiro à la fin de l'exercice twasize amafaranga kuri imprévu agana n'imiliyari 200 mugabo araza kugabanuka nkuko twabyumvikanye na commission azosika ko miliyari 10 gusa izindi miliyari 10 zagiye muri liberation ya capital bimwe byo kubaka byabarabara rizoca hajya inyuma yo kwana resoforme ya PPP kuko rizori barabara ripeya bice rimanuka gushika mu rubirizi hazokubakwa ijya garutiere garutiere zo kubakwa n'umu partenaire à 100% mugayi barabara leta izozana mu 25% muga twavuze yuko izo amabarabara ane abazoca hajya zibara amakamyo agiye muri ijya garutiere kandi azo bari peya hanyuma ivuye muri rubirizi izo kimanukira gushika muri RN5 ku buryo abajya kuri pole bose badasubiza ngaha muri ville bazoca bamanukira mu rubirizi bashike muri hariya baruhuke bace bamanuka bafata rya aeroport gushika kuri pole uko niko twibavye yuko twoshobora kugabanya le flux hanyuma turande yuko baronka ahantu baruhukira hari ku standard hanyuma ibindi bisigaye no kuduza umutahe mu mabanki dufise mu mitahe kuko burazi ko toutes les banques zifise obligation yuko d'ici 2027 zitegezwa gushikana capital ya imiliyari zishika 70 aho dufise imitahe rero barasavye ko tuduza imitahe nko muri BBC tuzotanga 1,7 miliyari ya contribution augmentation ya capital muri BHP 4 miliyari muri BBS kuko murazi yuko leta ifise ibice birenga 50% izo shamo 2,7 miliyari yongera kuri twatanze mu mwaka augmentation ya capital ya Fonds Africain de Développement 1 milliard muri FAD muri Banque Africaine de Développement paiement ya ma contribution ya CAC 14 milliards paiement ya augmentation ya capital muri BAD ya 4,2 milliards kuko ya mabanki tubadusana aba gouvernement tubadufise amafaranga imitahe hati twashizeyo tugenda turaduza no twebwe kubira dufasha kuduga iyo bageze gusaba amafaranga muri BDAC ya banki yo muri Banque Afrique Centrale 4,9 milliards hama muri augmentation ya capital ya Fonds de Solidarité Africain ibintu by'ama garantie 13,1 milliards participation ya Kamebu muri Kira Hospital 2 milliards kuduza budget ya exoneration twaduza ya exoneration ya 200 milliards kumurazi yuko ubu tugeze mu ma 200 milliards yaguma dushamo 110 twaranse kuba tubana yatushamo ibintu by'amahera make surtout ko haje chemin de fer dufise obligation gutanga ama exoneration menshi cyane 200 milliards niyo twashizemo ngaha remboursement de la dette intérieur extérieur 2042 milliards ukomeye stratégie de la dette twavuze ati il faut que twimyaka nyine tuzaturagabanya amadeni kugura ama vignette fiscale 1,3 milliards gushiraho système ya messagerie professionnelle
1 milliard burya muri leta twateza twese dukoresha ama email professionnel bijya byose tugira ngo Gmail ngo Yahoo mukajya tuvuga ngo dufite amasokre nta secret nimwe dufise bijya byose bijyanye muri Amerika ku mugoroba baravyugurura bakaraba ati mu gisoda bavuganye ibiki muri assemble bavuganye ibiki ari ifuko tugira icyo bita comgov communication gouvernementale na e-gov ifuko ari ibikoresho bisaba yuko twese dukoresha ubwo buhinga bwa none murazi ko ahandi hantu udashobora kwinjira muri systeme ya leta udakoresheje mail professionnel ibyo bitegereza guce ngo jengo birangora ngo kugira ngo shikeyo kuko isaba amafaze menshi ya security kugira barabe ko ari wewe rero mari wewe winjijemo ikakikungira ku telefone ati ni wewe winjiyemo shiramo ibiharo bikuranga ko ari wewe rero ifuko twabizemo amafaranga kuko tuvuga ko tugiye muri transformation numérique ifoko leta ifata iyambere mu biri kwirakora hanyuma hariho rero un montant hariho un fonds de stabilisation des ressources rares les médecins les enseignants twashyizemo 2 milliards ati ni kubera iki murabona ko abantu dukeneye baguma bagenda turabaforma twejeje kubaforma bakaca bajya muri Kenya bose abandi bakajya muri Amerika abandi mu Faransa turahombera cyane niki twokora rero kugira dushoye kuba stabiliza ngaha kuko la réflexion yagiye twavuga ati niki gituma umukozi wo muri OB wo muri BRB adakunda kugenda cyane antuka ama démission muri BRB ni makeyi cyane kuko bamufatira kuri credit y'inzu ya 20 ans kuri to ya 3% kuko bihenze ukahava ukagenda cyanda kuduza kuri 17%. Nico gituma ubona stabilité bica byoroha niri kura forma abantu iyi rero réflexion irakogwa ni bihe byo kogwa kugira les médecins ababigisha tubarotene aha rero twabaye turashiramo 2 milliards ari iko kikora ministre wa santé na ministre wa education kugira bageye note yotuma bastabiliza na réflexion irakogwa muga dans un premier temps apana bimwe byo ngo tumuhe indemnité d'éloignement indemnité d'éloignement n'amafaranga ari novuga ponctuel muga kini twagishobora kugikora neza bizotuma les ressources là dufise zitagenda aho twashyizeho 2 milliards ivyo rero ni finance muri ministère ya justice hariko budget yose ni 197 milliards niyo yagiyeko ahanini amafaranga menshi ari kuri construire 317 nouveaux tribunaux de résidence mu makomine yose ko ari mu byo kwegereza bene gihugu hari iminyanyoro yakozwe baraza kuduha umucyo abo muri komisiyo yakoze kugira ngo dusanga ibibanye namwe by'amazone harimo 74 milliards azoja mu kubaka ama tribunaux de résidence 74 muri 197 na 21 zizoja milliards zizoja kubaka ama TGI mashasha n'ama parquet mu makomune murabona yuko presque 100 milliards yagiye muri ivyo bintu byo kwegereza bene igihugu kuko arimo na recruitment basaba 2000 byo kurokrita davyo nyene birimo ikindi cyagiyemo amahera menshi ni kicho gufata ba motivation de notable collinaire arimo 6 milliards bo izo linki nka zitatu zaratwaye amafaranga menshi cyane mu bijo bariko barakora muri justice kuko muri justice yo yotegezwa gushika hasi nako igipolisi kiri hasi kugira rwa rugendo abanyagihugu bahora bagira tubafunire bashobore kugira koroherwa mu manza zabo kuko kenshi n'abantu babarenganya avuga ati uzogenda ibujumbura bizogufata amatike angana guti mugabo uri ngaho nyene bizokoroha kandi nabari ko baraca urubanza aho teje iri hafi na tribunal de résidence iri hafi abarametriza neza lo dossier gusumba abantu za gusanga ibujumbura ministère ya fonction publique ifite 70,5 milliards hari amafaranga angana na 11 milliards yagiye kuri iyi mise en place ya cadre réglementaire ituma twasira la prise en charge médicale des personnes vulnérables pour un montant de 11 milliards kuko twaronka ibirarane byinshi aba by'ama dialyse iki hama kindi nacu ugasanga turiko turavuza n'abantu babifise naho nyitegezwa guhinyanyirwa ngaho turabwine byo kogwa izindi miliyari 7 twazishize muri bivyo gushira amagishe y'imiki au niveau communal bimwe byo kujera abakozi bikamanuka hasi ya madosiye bamanuka kurondera Bujumbura cyangwa amarukitima bigakorwa muri vo ya makomune 7,5 miliyari hani nandi mahera shiki miliyaridi 12 n'ibice bitandatu yagiye mu kwapia ya réforme des prestations en pension des retraités
nayo nyine yagiyeyo kugira yakompanye ONPR na NSS. Aha bavyumve neza, samahera leta izokwamishira mu misi yose, ni kugira iyi reforme ije yakompanye NSS na ONPR muri bijya byo guha baba kukuruke amafaranga biciye muri rya tegeko ryemezwa ubuheruka. Nibaza ko ari ibyo binini hanini byatwaye amafaranga menshi. Ikindi ni 2,5 miliyari yagiye mu byo kugura amabati ku magroupe y'aba vulnerable. Ayo mafaranga rero ya iminyanyuro yatanzwe yamanuye mu makomine yuko shaka komine bifise amahera ukazo habaye ibiza canke kishwa ko fise kigega yikora two kugira ishwe kwa assist abantu ko byinshi cyo twakibamanuka ibujumbura. Ministère ya jeunesse nayo nyene ifise budget 24 miliyari yari umugambi wo gushira ry'amatere synthétique y'abana bato bato kugira turange twoshobora kudetecta les talents. Hama son excellence yari yasabye yuko ijya coupe du président itangurira hasi, amahigano gatangwa hasi bakaduka toko barakeneye amatere. Hari amafaranga ni miliyari 10 n'ibice bitanu byo kugura amatere synthétique kugira n'abantu bacu bimenyereze nibaduga bamenye ngene bazokina ku matere ateye imbere. Harimo no kwasura la participation du Burundi ku ma compétition 8,2 miliyari. Harimo nibi byo gutena dialogue intercontinental yaronse amafaranga izobera ngamo mu kwezi k'umunani na contrepartie ya gouvernement muri bya exécution ya projet Propac ni projet iyo muri bank yo muri BAD tegezo gutanga contrepartie ya 88 miliyari. Hama harimo no kwendamniza les occupants ya terre ya Kabanga aho hazuba ériger la maison de la culture pour un montant de 1,5 miliyari. Hakabamo na 1 miliyari yo kwamenaja hajya ikiriri hajya hariho inatemwa ya Rwagasore hazoba amenaje ubu nuko hashaka kubakwa neza hakaca hafatanywa na hajya ari ikibutso cy'ubumwe kugira habe site touristique yikwije dans l'optique yuko dans l'avenir zijya mva ziri les héros de la démocratie bari zizokwimugwa zikaduga hariya hakaca hitwa hakaca yita site mémorial historique ikaca hitwa la place des héros. Aba héros bose bakaba hajya hanyuma hajya kwa Ndadaye hakaca hacika bafatanya n'ijyanzu rimo abapolisi ikazo ciba maison de la culture akaba histoire tout sangene byagiye biragenda. Ni phase rero batanye d'abord kwamenaje hariya ariho un budget de 1 miliyari. Hama no kurehabilita le terrain omnisport ya campus Kamenge hajya bijya byakozwe n'abajeune bakabitangura ifo ko ministère ibifata bariko barahasubiramo n'ubu kugira hazobe ama sport yose azoba hari hajya hari bijyanye n'igwa byose nabo barabahaye ayo mafaranga no muri yariti umwe. Ministère ya communication media ifise budget ya 21,1 miliyari. Harimo kimwe cyo kwelimina les zones d'ombre hajya ku mipaka hose usanga havuga amaradio y'ahandi yaronse 3,3 miliyari yo gushira ama antenne kugira abene igihugu bumve ibiko birakogwa au niveau central. Kwekipa les médias en matière de production performant naho nyene hariho 1 miliyari qui a été prévu à cet effet. Hanyuma no guha amahera ya direction générale yo kugira presse et publication 1 miliyari nanye barayihaye amafaranga. Muri ministère ya education ifise budget ya 750,7 miliyari. Iyi ni kuri budget yaje imbere ari iminyanyuro zakozwe zindi baze ko izoduga ino budget nuko irusi apare yuko imiliyari zishika 563 zizoja mu kuriha abakozi. Nukuvuga muri 750 miliyari 563 miliyari ni rémunération y'abakozi bo muri ministère ya education. 563 miliyari icyo ndakivuga kugira twumve nitwakora neza politike ya decentralisation bizotuma dukuramo abafictife kuko twibaza ko bishobora kuba bigimo. 563 rero azokoreshwa mu kuriha abakozi bangana na 83,000 enseignants. Rero tuyakuyemo ayo ayasigaye hari azokora angana twashyizemo imiliyari 10 zirenga 10 kugaburira abanyeshuri bo muri kaminuza ko bizogaruka.
donc icyo ni kimwe mu bizatwara amahera menshi cyane, na 41 miliyari azojyamo kwa entretien les élèves internes, kwa ma interne ariko araduga, hariho yadushiye mu ngiro y'ama recommandation y'ama institution twakuye ngaha. Donc tufashe 41 millions pour les élèves internes, tugafata na plus de 10 milliards usubiza ibya cantine muri ministère hajya muri université, tukayadushiraho octroi ya pré-bourse ya 20 milliards, tukayadushiraho guha supplément ya bourse 815 boursiers bari hanze pour un montant de 400 aba baccalauréat na 800 kubari muri master ku ma frais d'équipement na ma assurance, ivyo bizotwara 12 milliards. Bimwe vyo gufungurira abana mu makantine scolaire bizotwara 23 milliards. Ivyo vyose biri mu bintu biza bidevelopa kimwe twita development du capital humain, kuko muri santé yariyo byinshi byakozwe, ifu ko nabiga biba bimeze neza ibyo bariga. No ni Rusi bazobubakira amahome y'abaformateur maison à 5 niveaux, baratanguye, tuzobaha 2,2 milliards. Kuri habilita campus kiri phase ya mbere 1,2 milliards, no kuremplacer les pompes à eau endommagées muri NS 1,5 milliards, no kuimprimer multiplier manuel d'enseignement technique deuxième année 1,5 milliards. Nivyo ahanini sinavuze byose byagiye biratwara amafaranga menshi, apart bimwe by'imishahara muri education. Muri ministère ya infrastructure, logement social, transport na équipement bafise budget ya 392 milliards, mugabo plus de 250 milliards n'amafaranga agiye kuri chemin de fer. Ayo tuyashira ku ruhande, ayandi tuza gushirako kuko ayo ya chemin de fer twifuza ko y'umwaka uza au moins 7,4 km sur les 82 km rijya kuva Maragarazi gushika Musongati rizokora, ko twe ni 82 km, umuma wo kuva Uvinza gushika Musongati ari 264 km, parti ya Tanzania 162, twebwe ni 82 km. Aya twifuza yuko l'année prochaine au moins 7,4 km zizoba ziboneka comme résultat y'ibyakozwe kuri amafaranga turiko turatanga, navuze angana plus de 250 milliards. Ikindi gitwara amafaranga menshi n'amabarabara, acquisition y'ama équipement routier pour un montant de 2,4%, ko tukereye ko bahura ajyama tractopelle, tugura ajyama bijya bikoresho bakoresha muri ARB, kandi tuzobigura directement ku fournisseur de discussions avancées, bizodutwara 2,4 milliards. Kugura amabus hajya muri Otraco 3,8 milliards, kuko iyo no mwaka n'ibyakunze yuko ko umufournisseur yadusabye yuko tumuha lettre de confort de première ya banki ya premier rang. Urumva naho bitaniye no gutanga amafaranga cash, ko yashaka ko tuyigira en dollars kandi twifuza ko tuyigira mu marundi. Bimwe vy'ikobero twavuga bazoronka 2 milliards yongerekana, guheraheza ijya voirie urbaine ya Cankuzo muri Buhumuza, kuko hari byatanguye no guparachever la voirie kuko byaratanguye, tuzo ko turariha facture. Hariho RN3, hariho contrepartie ya 2,2 milliards. Hanyuma RN9 30 km, kuko irijya rya Bubanza aba bariko barubaka iri riva ngaha gushika kuri Gikoma, kontra nuko twumvikanye ko babandanya, kuko tubari hambifu bobu tubari ya 30% dollars 70% hambifu. Muri cyo gihe twihaye ko Gikoma centre Bubanza 30 km ari amafaranga twateguye ngana n'imiliyardi 7 yongera kuyandi maze imisi turakorana. Hanyuma traffic ya route utomangwa chef lieu commune Musongati kuri faya Nyakazu ari amafaranga twashatse ko dushirayo 2,2 milliards. Kinama Mubimbi ryari twavuga. Hanyuma na RP 407 Mabanda Vugizo 1.5, RN13 Cankuzo Gahumo 2 milliards, et RP 307 phase 2 12 km 1,2
n'amafaze ko baramaze gutangura. L'établi de trafic sur la RP 312 phase 4 15 km pour un montant de 1,2 milliard. RP 111 kuvuga Bukeye Mbuye RND Muramvya ni 27 km pour un montant de 1,5 milliard. RP 406 Kaganza Nyabukumba Kigwe na phase 2 pour un montant de 1,5 milliard. Travaux de signalisation horizontale nationale pour un montant de 1,3 milliard. No kuvuga Gitega na Bujumbura amasignalisation teza gusubira kuri no budget tuko turavugana ariyo société chinoise tuko turakorana kugira dufashe kuréhabilita izo o. Construire un building flambeau de la paix pour un montant de 1,4 milliard. Iki kintu ndakizi kuva le 18 décembre 2023 gituma nashobora kucibagira no munsi bariko barakotira flambeau de la paix imakamba wari umunsi wa mbere y'uwanje nkora ngiye gukora muri best sinzofa ndavyibagiye. Son excellence yavuze ko ubaka iki kintu Gitega ni kigira gitegurwa n'ubu yarasubiye kukivuga kandi turi Ngozi ubu on a prévu 1,4 milliard kugira gitangure kubandanya ama building administratif a Gitega. Mwarabonye ko zatangiye kuduga ni 4 milliard yateguwe hanyuma kwakerisa 4 engins pour Obuha 2,2 milliards, aménager la rivière Gasenyi pour un montant de 3,4 milliards, pour délimiter dans ma plan aya centre à vocation urbaine pour 5 provinces 1,5 milliards. Kubera iki mwe twavuze bya aménagement des territoires kugira twevite ko abantu babana yabubaka ko bashaka, il faut ko aba ma plan ibicapo kugira bariko rabikira hariya muri Buhumuza bakurikira abantu ndusange turiko turubaka en désordre. Aya madetail ndiko ndayatanga kubera iki kugira turabe neza ko iyi vision dufise dushaka kuyishikako no muri budget byerekana kuko arashobora kuyumvira yuko turiko turateba canke iki mugane kugira dutanga umucyo n'umwene gigwa amenye yuko ibikorwa nzo kwishyuza nibiye. Harimo ko restructure quartier ya Winerekwa na Muyaga biriko birakogwa n'ubu hamwe na Karama pour 3,6 milliards kuko mwarabonye ko mu conseil des ministres ko twize ico bita la loi sur la restructuration des quartiers par intégration ni décret ndibaza aho dusaba yuko umwene gihugu aterera mu byo ariko arubaka ariyo na disposition bivuga neza yuko ubu bimwe byo kuvanga ibikorwa rusange umuntu wese imbere y'inzu yiwe arafise ibyo ategerezwa gusabwa nkene abikora selon un plan il préétabli. Ibyo tegerezwa cyo bituma yagiyeho nico gituma twache dushiraho 2,2 milliards ni fonds d'appui à la viabilisation par intégration et restructuration des quartiers par intégration. No kuvuga leta izoshama amafaranga n'abene gihugu bashiye mu mafaranga harimo kwamenaja muri Oyiwa pour 1 milliard no kwantete na amaconcasseur azaragira amaconcasseur bijya tuba dukeneye amagravier turabigura il faut ko tubigira. Donc ni byinshi cyane twashizemo nditsino bivanda biheze nibaza yuko amadetaye ari muri iyo document harimo na RN5 iri endommage Nyamitanga RN5 hajya tugiza kwa amenaje haratanguye kuko harateye isoni kujya ku muhamezi amano ko restituer les frais de viabilisation aux acquéreurs des parcelles retirées pour un montant de 2,5 milliards. Abantu batanze amafaranga ugasanga baracishyuza no munsi nayo mafaranga yarateguwe bisaba yuko bikoreshwa. Muri ministère ya santé rero bafise budget ya 345 milliards hariho kwakirisa imiti mbona nakajyo kwishura bimwe urikome kwa bako tutashizemo imiti aya 5 milliards aza kuba complete na yandi ari muri mutuelle yo kugura imiti nayo twashize muri Kamibu. Harimo kubaka centre national ya cancérologie kuko twara étude yaramaze guhera ubu hazoba les travaux préparatoires za dessouchage génique cyane cya débroussaillage na aménagement de la chaussée imena jusqu'au site ibintu bya kudeployer ibyo kugira ama débris de toute nature n'ibyo gukura amabuye byabaye confié ikigo kizokorwa na régime militaire de construction pour 2,2 milliards. Kimwe cha Brema construire le complexe bazogia terrassement soubassement radier général fido colonne nationale inférieure pour un montant de 15 milliards quoi qui des araheze bien juste mubone yuko les institutions zirakurikizwa ko effectuer les études de faisabilité de travaux de construction des hôpitaux nationaux de Burunga et Buhumuza pour 1,3 milliards azokuba ma étude finaliser les travaux de construction de l'hôpital ya Kigamba ahano kugura achat d'un transformateur na travaux de finition des infrastructures pour un montant de 2 milliards
guparacheva le CDS Kaduduri pour un montant de 1,1 milliard, guparacheva construction ya hôpital de 2 districts ubu twari twatangiye phase ya mbere 10 milliards, parachever les constructions de l'hôpital Bwiza Jabe bloc maternité 2,7 milliards, guparacheva les travaux de construction nico ituma mbona botwesha verbe parachever pas construire Nyabikere pour un montant de 10 milliards, parachever l'hôpital communauté de Marangara pour un montant de 2,5 milliards. Kuko ubu twavuze ati kintu watanguye umwaka uzura twereka ikigiye kwiyongera na budget tukayishira. Payer la contrepartie à gouvernement pour les vaccins pour un montant de 7,3 milliards. Hanyuma no kugura ma équipement de laboratoire médicaux de collecte de 101,5 milliards. Kugura ma réactifs et entrée de laboratoire pour un montant de 4,5 milliards. Disponibiliser les ARV 1,3 milliards, effectuer la distribution de 101,4 milliards, n'ibindi hakwara kugira juste twerekane neza yuko les discours na analyse yakozwe na Olukome yuko peut-être badafise ama information akwiye ama kuvya gratuité de soins de santé 47,6 milliards yashizwemo bijya vya CAM 26,5 milliards hanyuma n'ibindi bijanye na la prise en charge chirurgicale cardiopathie congénitale à l'hôpital militaire ari ma service baronka pour 2 milliards. Murabona yuko hariho turiko turaraba harimo lien muvyo tuvuga kuko tuvuga yuko turiyangaja l'engagement de l'État tukaya tuja mu bintu vya efficacité économique le secteur productif tukaya tuja no muri protection ikica équité sociale aho tuvuga éducation aho tuvuga santé aho tuvuga na protection sociale no kuvuga kintu kijanye na protection na développement du capital humain no vuga ko harimo connexion mu ma intervention yose ariko arakora. Ministère ya ressources minières énergétiques industrie na commerce na tourisme harimo kugira kugura ibiya vya mukenda ibi vya tourisme kugura ma bateau de plaisance pour le tourisme balnéaire ijya office dishaka kujaho au moins ishobora kurorera Bujumbura bijya vya Nyanza Lake abantu bashobora gukota institut ibintu vya tourisme kuréhabiliter 2 sites touristiques Shite do Karera ni Muyange nukuri ukuntu hameze na histoire nibi ifo ko haba valoriser akajaho byankenegwa abantu bagiye kuhatembera bakaronka ibikenewe byo gufungura bakaronka internet n'ibiki byose. Aménager 3 sites touristiques Chamoheha le lac Tanganyika Zamize Viva Cité Muyange najya ma Oterma na nyene twabihaye amafaranga pour 2,2 milliards